Alvera Muhimbare ariyahuye ku mvo z'abantu guys mufitiye inzigo, ku mvo z'abantu batifuza ko yuko batera imbere nk'abandi nabo ngagira hageze. Iyi si twama twavuze ko yuzuye ko abantu b'indyarya, abantu bafise umutima mubi, ariko gusa si bose guys. Rero kw'abo bantu batifuza iterambere ry'uwundi, bitumye umuririmvyikazi aririmba gospel ndetse akanagira n'amasinema, Alvera Muhimbare abigenderamwo guys. Guti bimeze gute rero guys? Ico ndagusaba kwamaze kuba subscribe, like, share na comment kuri YouTube channel ya Wida Magic, hanyuma uzobana natwe ndetse zuraronka amakuru ari update abariko yavugwa cyane cyane amakuru y'imyidagaduro muri industry. Uti bimeze gute rero guys? Alvera Muhimbare musanzwe mubizi neza yuko ari muri management ya Wema Entertainment. Rero ni mu minsi ibiri iheze aho ubuyobozi bwa Wema Entertainment bwaprotsenze buvuga yuko Alvera Muhimbare yibwe Facebook page, ndetse bikaba biboneka neza yuko no mu gishono munsi Alvera ari mu gahinda gateye ubwoba. Ku munsi w'ejo yanditse amajambo akomeye avuga ati gusanga hariho ikintu uruhiye imisi myinshi gusa usanga haraje umuntu aragitwaye, biba bibabaje cane kuko gutangura azero gusubira aze kandi waragiruhiye biravuna guys. Yongera arapostinga indi post ivuga ngo kuva yakabaho ni ubwa mbere ababaye, yarababajwe no kwibwa Facebook page yiwe guys. Yarigeze kure cane, yafise followers benshi, rero usanzwe ufise abafollowers barenga ibihumbi amajana, abafollowers barenga ibihumbi amajana gusa usanga haraje umuntu aragutwaye ico kintu, vraiment ni imisi uba ugipambaniye, vraiment urumva ko bicana intege guys, biracana intege, ariko abisi niko babayeho. Rero amakuru ndafitiye avuga uko Alvera Muhimbare gushika no mwanya ntararonka umuntu yamufasha kugarukana Facebook page yiwe, ndetse akaba ivyo bimusize mu gahinda k'iyi minsi, ndetse biboneka ko agahinda arimo aragahinda kababaje cane. Buri wese yokagira bivaye n'ikintu bamukoreye ukuntu kibabaje. Rero guys, amakuru avuga yuko ubuyobozi bwa Wema Entertainment atana kimwe burabikora kurashaka kubikorako, kuko abo mufasha ni benshi ariko gusa ubuyobozi bwa Wema nta na kimwe burashaka kuvuga ko ico kintu canke ngo buhige abantu bomufasha kugarukana iyo Facebook page yo mu gihe cyari tuzi yuko ari abantu benshi babizi bavyize basobanukiwe ivy'imbuga bafasha kuzigarukana. Rero guys nababwira uko, ariko gusa ahandi aho nisomeye amakuru avuga yuko ngo Wema Entertainment usanzwe ari CEO wayo Randi yoba ica bizi ko guys, canke ko itemeye agaruka hariho akantu kishije inyuma kuri ivyo. Rero je nka Budget de la Capitale co nkora gusa no kuja kubahigira amakuru hamwe nkabazanira nkuko mama yakeneye, uko jewe ni wakora subscribe, ugakora like, ugakora na comment, na birampa ingufu zo kuja kubahigira andi makuru aba ari update, uko je nico mwantumye nico niyemeje. Nimwe ma boss banje kandi aho ngeze nimwe ndabikesha, kandi kutarakora subscribe kuratara ko ivyo bintu vyose narabikore vraiment azoma anteye iteka ryo kugira aho ngeze nanje. Rero je ndakunda cane, God bless.